Inyuma y'imyaka 2 koperative Gisyo iwacu tubabarana ibayeho ikorera muri komine Muha zone Kanyosha yuguruye kuri wa 8 Nyakanga isoko biyubakiye muri quartier Gisyo. Mitabavuna Odifax arongoye iyo koperative avuga ko naho bashitse kuri uwo mugambi bitari vyoroshe. Ngo harabashatse kubaburagiza ariko umukuru w'igihugu araheza arumva amarira yabo babona gushika kwihangiro. Koperative Gisyo iwacu tubabarane turashimiye cyane bimwe by'umwihariko bimwe byimazeyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi we yumvise akamo kacu akabona amarira yacu agaheza akaturenganura. Twovuga tuti Imana ibandanye imuha ubumenyi ingoga ibandanye imuha amagara kuko amagara yakora byose kugira ngo abandanye kukiva ariko cyo kurenganura cyo gutunganiriza abene gihugu. Mu minsi heze bigina imyaka 2 irangiye iyo koperative ibayeho, Emmanuel Manirakiza umwe mu banywanyi ba koperative yari yemeye kubaha ingurane y'imiliyoni 20 atanyungu ariko ngo basanze yo bamake. Ubu rero bafashe umugambi wo kuyacisha muri banki kugira ngo bigende neza. Hariho ikindi twavuganye cerekeranye n'amafaranga bari kuronka abanywanyi ba koperative kugira bashobore kubandanya bakora imirimo yabo. Hariho abaje mu nyuma baravuga ati none turi abantu bangana gutya aya mahera yoba make, natwe tubiharuye twarabiravye dusanga nivyo ko twasanze miliyoni 20 zigaburiye kariba abantu 300. Twasanze umuntu yari gutwara amahera atarenga ibihumbi 70. Nuko uri kurayumva kubwishi wamenga ni menshi. Baciye bavuga bati none twebwe ko dufise umutahe wisumbuye natwe tuzoronka gute kugira dushobore kwiteza imbere. Niho twaciye tuja hamwe turiyumvira turagenda tuvugana n'umuntu wo muri banki tuti ivyo bavyiza aya mafaranga aciye muri banki aba bantu bakaronka inyigisho kugira bashobore kuronka n'amahera asumbirijayo kuko twasanze ayo mahera ataco yomara mu bantu bangana gutyo. Niko tuja muri banki bavuga bati ico ciyumviro turacumva neza, raba mutegura abantu kuko ayo mahera hariho abadanda dusanga bisununuye gusumba abandi ashobora nko kuronka umwe miliyoni 2 ubundi akashobora kuronka 200 500. Urumva rero kucuha bya 70 umuntu urumva nta kimazi wo mumariye. Niwo munsi rero yaciye avuga ati umunsi muzokugurura tuzobe tuhari kugira turaba abo bantu tubaha inyigisho mu ndwi imwe tube tubaronkeje amafaranga kugira babandanye biteza imbere. Bamwe mu bagize koperative badandariza hanze mwibarabara ndetse bakaba bari babujijwe akanyamuneza ni kose. Rero muri iyi minsi twari tumaze twugarijwe tutariko turakora nari nababaye cyane nkavuga ati none ubu bigiye kugenda gute. Ubu rero numva ibyishimo cyane ko ngiriwe amahirwe nkaronka akakaryo kukongera gusubira gukora. Nibaza ikindi gihe mutugendeye muzosanga bimeze neza, muzosanga by'ukuri dufise ibindi vyirato bidasanzwe ukuvuga ndafise agatahe kari karyamye mu nzu. Ubu ndazi mwe mugarutse muzosanga ibintu bimeze neza. Musitanteri wa komine Muha Devote Ndayisenga ari nawe yuguriye iyo soko yabasabye ko hokorera gusa abanywanyi b'iyo koperative kugira ngo iyindi ruhandi bandanye ikora. Ico tubasavye nk'umurongozi wa komine Muha iyi koperative ico tubasavye nuko urutonde rw'abanywanyi basanzwe bari muri iyi koperative aribo bazoyikoreramwo mu ntumbero yuko isoko ya Kanyosha iri hajya haruguru ibandanye ikora uko yahora ikora. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe atahurikiye muri iyi koperative arekuriwe kuza kudandariza ngaho. Tusabe rero mwebwe nyene twahora twumva yuko hariho abaja ngaho mwibarabara kudandarizaho ntihagire umuntu n'umwe tuzosubira kubona
adandarizaho. Mwese nimuje ngaha abasanzwe bari muri iyo koperative. Rero turabifurije ibikorwa vyiza, muzokore mutera imbere, muzokore muteze imbere n'abandi, ntimuze mwiteze imbere mwenyene, hazobe ukubabarana, habe urukundo muri koperative, ugize ikimubakiye iki canke kiriya mumube hafi nk'abari mu runani rumwe. Koperative Gisyo Iwacu Tubabarane igizwe n'abanywanyi bashika ku 323. Iruhande y'iyo soko bafise n'iyindi migambi yo muri kazoza nko kurima maze bakadandaza ivyo birimiye, gushinga farumasi n'ibindi.